dufana nawe no mukuzuka turazuka kubera umwana turabana b'Imana kubera umwana turabana b'Imana kubera umwana turabana b'Imana. Hello bakunzi ba Roy TV, kuri mikro muri kumwe na Tasha Oda. Mumeze gutaha muherereye, mumeze neza kuko namanda bivuga niba bitameze neza uno munsi ejo bizogenda neza kuko inyuma y'igifungu izuba riraka. Uno munsi nkaba nashimye kubazanira umutumire wacu umuririmbyi abishoboye cyane, nkaba nashimye kumubazanira hano kugira twese hamwe tumushigikire. Araza kwidondora, araza kutubwira byinshi kubijanye nawe. Karibu cyane kuri Roy TV. Murakoze cyane. Kera muta abakunzi ba Roy TV. Abakunzi ba Roy TV ndabaramukije, ku mazina nitwa Landry nkaba nduhimbaza, nkaba ndi imfura mu bana batanu, nkaba nsengera muri Miracle Church of Christ irongoye na Apotre Eric Bimenyimana. Begaga Landry yakijijwe ryari? Landry navukiye mu muryango kijijwe, mugari ntibyasigura ko nari nkigijijwe, kubera ko kuvukira mu muryango kijijwe ntibisigura ko ukijijwe. Gukizwa ni gufata intumbero, gufata ndavuga intumbero y'ubuzima bwawe, ugafata ukiyemeza. Ico gihe rero igihe niyemeza gukurikira Kristo neza hari muri 2017 ni naho nabatitswe. Bega Landry, ni kubera iki wahisemo gukurikira Yesu? Impamvu nahisemo gukurikira Yesu, nari navukiye mu muryango kijije nkuko nabikubwiye, naraja muri Sunday school, narasenga, nararirimba muri Sunday school. Mugabo ico gihe impamvu naje gukurikira Kristo nkavuga ati naho ndifuza kumukurikira nuko hari igitangaza yankore, yarankijije, nagira nari napfuye neza kabisa. Ico gihe naragwaye gose, gushika naho ntagura kuzana daho amaraso nimira amaraso. Mugabo Kristo arankiza, gihe rero yankiza naciye mfata intumbero ndavuga ati bwirizwa kumukurikira. Bega Landry ninde? Landry apasire ko twumvise ko ari umuririmbyi. Landry mu bundi buzima ninde? Landry akora iki? Landry mu bundi buzima ndi umunyeshure, ariko ndakora n'utundi dukorwa tugiye dutandukanye, kugira ama live, ndagira ndafotora. Landry mu bundi buzima n'umwana asanzwe nk'abandi bana. Landry mu bundi buzima abayeho nk'abandi bantu tu. Bega Landry, nikiye gikorwa ukunda gukora muhira? Ibikorwa byose ndabikunda, bwa ico nkunda cyane ni guteka. Landry aratubwira neza yuko guteka biri mu maraso. Warabigize iki? Warabyonse? Babyeyi n'ukuri natwe muze muradukorera agaservice nkako. Je sinzi impamvu ntakunda guteka, sinzi impamvu ndabikora Landry, ariko jewe ni hatari. Bega Landry, ko mbona uraberewe cyane kwanza. Bega Landry ninda mwambika? Landry sinavuga ko mfise umuntu anyambika biri officiel ko muri chambre mbandum ndiyambika. Mugabo hariho wagize giranse neza gutya, mugabo sinavuga ko ari wa asanzwe anyambika. Tuna aka gift kubera ko dusanzwe dukorana ibikorwa bigiye bitandukanye, rero yampaye nka gift. Ni Camera Fashion, akorera muri Tanzania. Afise group ya WhatsApp, urabukinga impuzu hama bakazikuzanira aho uri hose. Hama Landry, nikihe kintu cyakugoye muri studio umunsi wa mbere? Umunsi wa mbere nuvuga ko ata bintu bikomeye cyane byangoye, ni uko gusa hari nigenda muri studio ndavyibuka hariho umufrere nyene n'umujama nkishika misanze kasubira inkuru y'umwana isubira inyuma ariko bakunda kuvuga. Nari gukora mu mwaka uheze, ubwo ntivyakunze kubera ko hari ibintu byagiye biragorana. Ico gihe rero nagiye muri studio, nari mfise nyene ubwoba ntiwabubuze, mugabo ntabwo bari bwinshi kubera ko nari nsanzwe ngenda guherekeza abandi bagiye gukora. Rero nibuka ko nagiye gukorera karaka home studio
hari umumama yariho abwira umugabo wiwe ari nka manager aho ngaho amubwira ati umuhungu numvise afise ijwi ryiza hama mutima wanje amubwira ati ngo reka shango ni vya bindi ngo nibama baza ngo bafise amajwi meza ngo bikanka kuri mikro ndavuga ati birashobora kuhanka kuri mikro donc bwabwo bwoba nari mfise mugabo ico genda bikora indirimbo ntiyabasha gusohoka kubera ko yaratakaye. Uyu mwaka rero niho naronka umugenzi ari muri Kenya andungikira indirimbo kuri yandungikiye ntuze ya beat ari muri Kenya yitwa Padi Daniel andungikiye beat ndayumviriza twicana na team yanje yitwa Wela Gang bisigura Williams Entertainment label for artists. Turayandika turaheza hanyuma ikiraza gusohoka. Okay. Rega Landry nikihe kintu utashimye muri studio ku munsi wa mbere? Ikintu tutashimye cyari ico nyene n'umusi nikigiye kandi nagena muri studio byarabaye. Jane sanzwe ndumuntu ufise vibe ahantu hose mba nicaye nyene. Rero nashitse vibe nyene muri studio ama umutipe yariyo yamujama ambwira ati ngo ivyo biraza guhera ngo ivyo kurigira ibiki n'ibiki urumva bya bisa nko kumenga baye nkunde kuraja mugaye Imana ishime sinigeze mba decourage nakoze kubyo wenyene mpejeje arambwira ati ngo natangaye ku ibintu bigeze ushika intege nubwo amatari yacitse. Ikihe kintu wabonye kandi wifuza yuko kitoba muri studio wo conseil abantu baba bari muri studio abantu muba muko murakorana nabo kuko wumva wewe bari baguciye intege ariko kubera yuko Landry ari umudacibwa intege yaravuze ati uko biri kose ndabikora ariko tutibagiye yuko hari abandi bantu batameze nka Landry bashobora kumva bariko barabaca intege usanga yari kubishobora ariko kubwo kumuca intege bikarangira atishimye. Bega Landry nikihe kintu wohanura abo bantu baba bari kumwe n'abantu muri studio? Merci kuri iryo zina mudacibwa intege. Musanze ikintu no hanura abantu baba bari muri studio umuntu ari mushasha aje gukora bose ama studio yose kumbure nibaza yuko bo mutera intege bakagerageza kumukosora mu rukundo bakagerageza kumwereka neza ukungene donc niba muci intege niba mwereke kumenga biraza kukunanira ko umuntu umatse kumubwira ngo yaza kunanira n'ubundi aza kubikora bice bimunanira. Nagana menshi ko indirimbo nayikoze amasaha 5 yonyene nari mejeje sinigeze ngaruka muri studio amasaha 5 nari mejeje byose. Okay. So Landry uri muri management canke Landry akora ku gihara ciwe? Sidi muri management ariko nakubwiye ko mfite team bitwa Wela Gang irimo abantu bagiye batandukanye dugenda dukorana mugabo sinovuga yuko abo partenaire nyene nabari babandi atari kuvuga ngo mumufitira ama contrat y'ikini gufashanya tu kuvuga amwe tworonka baza kudufasha nk'aba partenaire byo bavyiza gusoma. Okay. Rega Landry gukora video ho turumva gukora audio kuru vyagenze then tushaka kumenya ati video ya Landry je narayibonye ari video iri mu rwego rwiza cyane yakozwe neza ifite amasanamu meza. Rega Landry ijya video yagutwaye uburyo bungana gute? Ijya video ntiyantwaye uburyo bwinshi nka audio kuko audio yarantwaye uburyo bwinshi murabizi gukorera hanze y'igihugu uriha selona mahera yiwabo. Mugabo video ico shimira Imana nuko hariho grand frère yitwa Kijaja nari namwegereye ndamwumvisha indirimbo hanyuma ambwira ati uzoje gukora muri studio. Yashaka dukoresha amapare yiwabo ariko kora ko je nashaka ikintu ciza gusumba cankota apare n'amatara abiri donc nivyo vyonyene novuga ko nagize. Hama ndashimira cyane mu brother Gile Edito nawe yagize uruhara kugira ngo mubone ijya video release. Bega Landry niki kintu cyatumye udakorera mu Burundi indirimbo yiwawe? Nimba bibuka neza nakubwiye yuko na bandonkiye beat ivuye hanze sikuvuga ko mu Burundi badakora neza. Mu Burundi turakora neza gose ariko kanatsinda ni n'umurundi yayikoze urumva ni bwa Burundi nyene nubwo bari muri Kenya. Donc niwe yandunkiye
ndukiye beat n'umujama wanje twariganye donc amaze kuyindungikira ca biba ngombwa yuko nkorera hariya. Gusa nari kuyikorera ino kubera ko nari nshaka decoding, mastering byose na mixing ndabikorera ino kwa producteur araho, mugabo ntivyashobotse kubera yuko hari ibintu tutumvikanye, ca biba ngombwa ko ndayimusubiza uwari yayikoze. Okay. Mbega Landry, nyimba atari banga ni kihe kintu catumye uwo producer budakorana? Sinibaza ko ibyo bari banga canke ibyo batari banga kubera ko ni urabizi ni business. Iyo ari business rero hari ibintu mubwirizwa kumvikana. Ikindi naco je nashaka yuko uwatanguye projet ari wayiheza, so I think niyo mpamvu nayimurungikiye kandi akayimarira urya Padi Daniel. Mbega kubera iki wise Landry abandi bafise tuzina tw'ubuhizi? Mbega urafise izina ry'ubuhizi? Ndafise izina ry'ubuhizi ni umudahusha. By the way Landry Williams ni nayo mazina yanje abavyeyi banyise. Mugabo umudahusha ni revelation naronse ico gihe nyine mu Gatumba nari ndongoye chorale y'abana. Rero bakunda kunyita pastor w'abana, rero cashaka kubishira muri way nziza ko niyumva ko ntashobora kuba pastor. Nugo ndi pastor nyene muri gospel ndavuga mu bijanye n'umuziki. Ico gihe rero ca donka revelation. Icaha mu kigiriki bacita hamasya, bisigura guhusha inzira. Niva igihe Adamu yakora icaha yarahushije inzira y'Imana, yaravuye mu bugombe bw'Imana. Kuva mu bugombe bw'Imana byasigura ko ahushije inzira y'Imana. Rero Kristo amaze kuza aca aza donc ikintu Kristo yakoze yadusubije muri ya nzira y'Imana. Yaje ari nka Adamu wa kabiri aje gutanga ubuzima. Amaze kudusubiza ni kuvuga uwamize wese aca asubirana bwa buzima Adamu yarafise kera. Rero ca mvuga ati donc revelation yavuye ngaho, navuze ati nimba Kristo yaraje kudusubiza ubuzima twari twarahawe tutakira, ni kuvuga ko ubwa mbere nimba twaragenda duhusha tutaziyo tuja, mugabo turazi inzira n'ukuri n'ubugingo bishika kwa data ko ari Kristo. Mpemu yera nawe turongora mu nzira nziza, ca mvuga ati buriya turabadahusha, izina rica riva ngaho. Okay, turumva yuko a partir yo kuba yitwa Landry Williams afise kandi kazina k'ubuhizi kitwa umudahusha yabasiguriye impamvu yitwa umudahusha. Mbega Landry, hari abaririmbyi benshi ba gospel, turabazi abenshi bo mu Burundi mu bindi bihugu bitandukanye. Niuhe muririmbyi yakubereye inspiration, niyo muririmbyi wisunze bijanye no kuririmba? By the way Jege natangura kuririmba, umuntu wa mbere yambwiye ati uririmba neza yari umukobwa. Kiganiro ca mbere nkoze ndagikoranye n'umukobwa. Rero sinzi impamvu ariko yari joke. Mugabo musanzwe jewe abaririmbyi bose ndabakurikirana, mugabo hariyo nka wa muririmbyi usanga uharaye tu kavuga ati umuririmbyi ndamuharaye. Muri no minsi mparaye Frank Edward, ni Nigeria asengera kwa Pastor Chris ya Kirome. Niyo mparaye cyane. Okay. Mbega ga Landry, nihe ndoto y'ibisazi ufise? Indoto y'ibisazi novuga ko ari indoto imwe, ufise indoto nyinshi, mugabo nifuza gufasha n'abandi baririmbyi habeho umuntu yumva neza canke amererwa neza kubera ko nabayeho nawe ashikana indoto ziwe. Sishaka gufasha abaririmbyi gusa ba gospel ariko aba artiste bose. Rero ni indoto mfise, niyo mpamvu na label yanje nayise Landry Williams Entertainment Lab for Artists. Rero nibaza ko indoto y'ibisazi yo bari iyo. Mbega Landry, niho muririmbyi wifuza gukorana nawe collabo? Mu Burundi ndifuza gukorana, ndibaza ubajije mu Burundi n'abaririmbyi bose bakora neza. Sigura yuko Landry arabona yuko hari abaririmbyi badakora neza. Uvuze yuko hari abaririmbyi bakora neza, ushaka gukora n'umuririmbyi akora neza, sigura yuko hari abaririmbyi Landry abona yuko badakora neza
a partir yiwe oya sije navuze nashatse kuvuga mvuze umuririmbyi akora neza sikuvuga ko hari abadakora neza ikintu je nahura nta muntu akora indirimbo mbi abaho ahubwo indirimbo iba nziza donc urashobora gusanga nk'ubu nk'indirimbo ukavuga ati ijya ndirimbo nimbi hari je nayikunze nivuga ya target y'ujya muririmbyi iba yakunze kuko iyo target yiwe ari kugira ngo je ngo ndiyo ndirimbo yiwe so ikintu novuga umuririmbyi ntigera akora indirimbo mbi ahubwo bivana na target yari afise basanga iyo target iri kuri bamwe kuri ku bandi itari ku target yabo rero imbuze abaririmbyi bakora neza niyo abaririmbyi duhuje vibe ndaravuga ati akeneye gukorana n'abaririmbyi bahuje vibe mbega landry vibe ziwawe ni izihe vibe ziwanje cyane je nkorera indirimbo style zose mugabo mvuze vibe nshatse kuvuga ni muri ca gihe umuntu urabizi collaboration ni gukora ikintu muri hamwe tuvuze collab ni gukora ikintu muri hamwe mushize umutima hamwe inama hamwe so mu gihe mushize ibintu hamwe mwese mumfise intumbero imwe mukora ikintu ciza rero mumuje vibe muri ico gihe niyo nivyo nashatse kuvuga rero urumva ntibanyumve nabi ngo vibes zanje nizi utafise adakora uko nitwokorana oya umuntu wese akora neza je twokorana mbega landry nikihe kintu wifuza kugira carrière yawe y'umuziki itera imbere nihe support wifuza cyane support ya mbere ni uko abantu dushigikira ku ma réseaux sociaux dusanzwe dukoresha kubera ko badushigikiye ku ma réseaux sociaux haragira ikintu twunguka turabona ko tutako turatamba twirorera ikindi kintu novuga ni aba partenaire baze aba boss bafise uburyo dufise ibintu byinshi twifuza gushikako kandi nibaza yuko impano ari cyo kintu cyambere je ndumva umuntu wese afise impano kuko mu gihe umuntu afise impano ashobora kuba ashobora gushika kucashaka cyose cyangwa gushikana impano yiwe donc impano yiwe irashaka kumushikana aho ashaka hose rero je icyo nosaba aba partenaire n'abandi bantu bafise uburyo badushigikire abarundi badushigikire abakunzi ba Roy TV badushigikire landry arasaba gushigikirwa mu buryo bwo kugenda mu mbuga ziwe mugakora ama subscribe ama like ama share ama comment agasubira kandi akanasaba ko mumushigikira mu buryo y'akanoti kuko ibintu byose bikorwa hasaba akanoti muri studio ku bantu babizi n'uburyo bunini cyane video hoho tuvuze asha ntavyo twomara ariko ku bakunzi ba Roy TV ndabizi bakumvise hari abantu bafise imitima yo gufasha bazogufasha kandi ndazi ko bizogenda neza mega landry nakaye kajambo wobwira abakunzi ba Roy TV kajambo no babwira nuko ndabashimira cyane kuri uno mwanya mwiza baduhaye ni ivy'igikundiro kininiya kuko biraryoshe cyane kubona ukora ugashigikirwa ukora ukabona yuko ari abantu bakwitayeho sama media yose ashigikira abantu bakiri bato bagitangura rero ku mutima wa Roy TV ndabashimira cyane aba boss ba Roy TV ndabashimira cyane tutarangiza urashobora kubakorera ku mugo bakabanza bakumviriza ukuntu landry abikora neza cyane kugira bace bagenda kuri YouTube barabe indirimbo yiwe kuri Facebook ahantu hose ivuga zose bakaraba indirimbo yiwe hashigwe hijiritsi nakyumwana w'Imana biciye muri we twacitse abana b'Imana naco twatanze kugira twe twitwa abana dufana nawe no mukuzuka turazuka kubera umwana turabana b'Imana kubera umwana turabana b'Imana
kubera umwana turabana b'Imana. Wow. Turumva Landry ibintu bimeze neza ushaka kumubaza Tasha ati indirimbo yawe favorite song yawe ni iyihe ndakubwira ati ni kubera umwana. Indirimbo iri out mugende yabe kuri YouTube mugira subscribe nkuko twabivuze nyene hama turashimira ku bakunzi ba Royalty bashishikara bakora ama subscribe ama like ama comment ata wewe nta twebwe niyo mpamvu dushishikara tubashimira cyane ukuntu muguma mudukurikirana ukuntu muguma supportinga mu buryo bumwe n'ubundi turabashimira cyane. Yari Royal TV mwari kumwe na Tasha Oda hamwe na Landry Williams umudahusha. So tuzosubira kandi mu kindi kiganiro. Bye bye.